bamwe bavuga ko kuba icyamamare bigoye bivuna ndetse bigasaba n'amafaranga y'umurengera, ariko ibisi ndabihakana. Ariko tuzi uwashoboye kwamamara atani igiceri cy'ijana rishe n'uwo mumaze umwaka wose mubona trendinga ku masocial media ni Mr Chaba na mugenzi we Dudukwe. Mu by'ukuri aba bantu bashoboye kwamamara atani igiceri cy'ijana barishe, kandi nibyo koko kuko nta mahera barigera babona n'amaso yabo. Babayeho ubuzima bw'ubukene budasanzwe ariko barabyishimira, barakundana hagati yabo n'umuryango ukunda kwiha amahoro uko bishoboka kose, ugahana amahoro hagati yabo. Aba bantu bakunzwe kumva bakunze kunezererwa cyane atari impamvu z'amafaranga, ahubwo ari umunezero baremanwa n'umuryango usanzwe utuye mu gihugu cya Tanzania hafi y'ikiyaga Eyasi mu bumanuko bwa Serengeti. Uyu muryango ubayeho mu buzima bwo guhiga, ubayeho nk'abanyafurika cyagiye twari tubayeho muri ya myaka ya kera, ya myaka yo guhiga ndetse bakarya n'ibyamwa byo mu ishyamba byimejeje. Abanyafurika nibo bari babayeho mu myaka ya kera, mu myaka y'igihumbi iheze imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Maze kuboneka abakoloni, abanyafurika baje guhindura umuco wabo ari wo wa gakondo, bihinjira mu iterambere nk'abandi. Bagerageje guheba imico imwe bari basanzwe bafise, batangura korora ndetse batangura no kurima. Bafise ururimi rwabo bisangije kandi hagati yabo barumvikana neza 100%, ariko ugiyemwo uri umunyamahanga uvuye hanze ushobora kubatahura ururimi bavuga, ariko ubwabo baragwigishanije hagati yabo ndetse n'abana babo bagiye babyara. Ndatanze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Ni kuri Nuja Entertainment, turagarutse n'ikiganiro cacu, twibutsa umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore tugende mu kiganiro cacu. Reka tugushimire wewe udasiba kudukurikirana umunsi ku munsi. Biragaragara neza yuko usanzwe ukunda ibiganiro byacu, reka udufashe ubisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo nyene bagirirwe amahirwe yo kubona ibiganiro dusanzwe dukora umunsi ku munsi. Ni ibiganiro byiza cyane, nabo nyene bagirirwa amahirwe yo kubibona. Ushobora gushiraho comment n'intererano ikomeye mu gikorwa cyacu dusanzwe dukora umunsi ku munsi, biradutera intege. Ni channel yacu ariyo yanyu, ni Nuja Entertainment, tubabwira tuti turabakunda. Reka tugende mu kiganiro cyacu. Abahazabe ni ubwoko bw'abantu baba mu gihugu cya Tanzania hafi y'ikiyaga cya Eyasi mu misozi ya Rift Valley. Ni bamwe mu banyafurika baba hunter gatherers, barya babanje guhiga canke bakarya ivyamwa vyimejeje mu ishamba, kandi ubu buzima bakomeje kububamwe babwishimiye. Ntibashaka kuva mu muco wabo ari wo wa gakondo basanzwe babayemwo. Bagerageza kwirinda abantu boza kubosha kugira ngo bave mu buzima bwabo basanzwe babayemwo. Leta isanzwe bafata abantu babayeho ubuzima bwabo, ntagishaka kubavogera mu gihugu cabo, ndetse ikibanza babayemo bashobora guhindura uburyo babayeho ubwo munsi bakagenda mu yindi mico kuko babayeho ubuzima bwo guhiga. N'aba hunter gatherers nk'uko twabibabwiye. Aba bantu ntibagira uburimyi canke ntibagira ubworozi, barahiga inyamaswa. Barya inyamaswa iyo ariyo yose, nta nyama n'imwe yabananiye kurya. Biragaragara neza yuko babuze n'ico barya n'umuntu bo mu buryo bwabo, kuko hari ibikoko bimwe barya biteye nk'abantu, nk'inkende canke imafu. Zifite amaguru n'amaboko nk'ay'umuntu, zikagira n'intoki nk'iz'umuntu. Iyo nyamaswa iyo bayifashe barayitwara bakagenda kuyirya, bakayibaga, bakayotsa, bakayirya. N'abahazabe bafite ururimi rwabo rwihariye, harimwo amajwi nka G-Click nk'urw'Abahasani. Babayeho mu matsinda mato kandi ntibafite ubutegetsi bukomeye kuko iyindi mico ya Afrika imeze nka kino gihe. Inama bashobora kubifatira hamwe mu mwumvikano udasanzwe hagati yabo. Ubushakashatsi buravuga yuko abahazabe bashobora kuba bamaze imyaka irenga 1000, ariko si benshi cyane. Bari hagati y'1200 na hagati y'1500, genda baragabanuka ku rugero rwinshi ku mpamvu z'uko bamwe bariko babavamwo bakinjira mu iterambere nk'abandi banyafurika uko baba babayeho, bakava mu ubwo buzima bwo guhiga ndetse n'ubwo gutora ibimera mu ishamba nk'ivyamwa. Reka tubabwire gato ku byaranze ubuzima bw'abanyafurika mu ntango. Abanyafurika babayeho mu buzima bwo guhiga no gutora ibimera mu ishamba nk'uko n'abahazabe babayeho no munsi. Bibihe babibayeho mu buzima bwa Paleolithique hagati y'imyaka
ibihumbi 200 heze imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Iki gihe kinakomoka mu kinyejana c'ubuzima bw'intango bw'umuntu prehistorique. Abantu bose mu mugabane wa Afrika mbere yuko batangura uburimyi n'ubworozi Neolithique babayeho mu buryo bwo guhiga inyamaswa no gutora ibimera mu ishamba. Bimwe mu bihugu nka Tanzania na Namibia na Botswana n'ibindi haracari y'imiryango mike nk'abahazabe nk'uko turiko turabibabwira ko kwita abasani n'abandi b'abakosayi. Hariho n'abandi babayeho ubuzima nk'ubu mushobora kuba musanzwe mubazi nabo s'abandi n'abamasayi. Ubwo buryo bw'ubuzima bwatanguye guhinduka mu kinyejana c'ibihumbi 10 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, aho abantu benshi batangura kurima bakorora ndetse bagafata n'umwanzuro bakubaka inzu bagashobora kuba hamwe bose. Kare bari babayeho nk'inyamaswa. Kadusubire ku bahazabe basanzwe baba mu gihugu ca Tanzania, bafite uburenganzira bungana hagati yabo, nta mwana nta mugore nta mugabo, bose bafite ijambo. Nshobora kubana n'abantu barenga 20 cyangwa 30, ariko hagati yabo bakabana bumvikana neza cyane. Inzu bashobora kubamwo zibatwara umwanya muto kugira ngo bazubake, kuko umwanya n'umwanya bashobora kwimuka bivanye n'uko ivyo bahiga bishobora kubura mu ico kibanza, cyangwa ivyamwa basanzwe batora mu ishamba bishobora guhera bagafata umwanzuro wo kugenda kubaka ahandi. Iyo umwe muri bagwaye bamuvuza ibyatsi karemano. Ntibemera abahanze amaso tekinoloji y'uno munsi, ntibemera ibyo kuja kwa muganga, basanzwe bivuza bakoresheje ivyatsi bimera. Bazi kugenda ibirometero byinshi cyane kumva zuko babayeho mu buzima bwo guhiga. Bashobora kugenda ibirometero birenga 15 badahagaze. Biragaragara neza yuko ari ubuzima bamenyereye, nk'uko babifashe nk'imyitozo ya buri munsi bakora kugira ngo babashe kubona ico barya. Umuhungu n'umukobwa bashobora gufata icyemezo hagati yabo bakagenda kubana. Leta nishobora kubyinjiramo kuko babayeho ubuzima kuko leta itabazi, nishobora kubinjirira. Ariko umukobwa yahagize cyadashima ashobora gufata umwanzuro wo kugenda kundi mugabo canke agasubira mu muryango wiwe. Nta kibazo kinini cigira kihaba cyangwa ngo habe imanza, kuko ibi bintu biratahuritse mu muco wabo. Icyo utaruzi ku umuryango nkuko abanyafrika tubimenyereye, umugabo ari wahitamwe umugore, ariko bo bose uko bimeze. Umugore ni washobora kwihitiramo umugabo, kandi mu nyuma hagize igihe batumvikana ashobora kugenda agafata umwanzuro akagenda ku wundi. Ibinye nta kibazo gishobora kubibamo nkuko abanyafrika bamwe tubizi. Oya, abagore bafite ubwigenge budasanzwe. Reka dushimire umuntu wese yadukurikiranye kugera ku musozo. Wibuke gukora subscribe. Wakunze ibiganiro byacu ushobora kubisangiza abagenzi bawe, ushireho na commentaire kuko ni intererano ikomeye kuri twebwe. Turabiha agaciro mu gikorwa dusanzwe dukora cya buri munsi. Ni kuri Nuja Entertainment tubabwira tuti turabakunda. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Reka shimire Jamora Forido MC ku biganiro agenda baha umunsi ku munsi, abikora neza cyane. Tubabwira tuti turabakunda. Ciao ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Mwari kumwe na King of the Street KB Carnival. Tubafite ibiganiro byinshi cyane, mukore subscribe kugira ngo ntimuzoze murabura amakuru. Hano ni kuri Nuja Entertainment.